Mu kiganiro yahabanje n'amayigisha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 Munyonyo 2021 kuri Marta Hotel, Jean Paul Manirakiza arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU yagarutse ko bimaze gushikwa ko kukiringo c'amezi 3 amaze arongoye iryo shirahamwe. Tukiyashika twifuje ko tujya amatunwa ayo matunwa kugira ngo dutegure abantu gusubira kugaruka kuja mu competition duherenga ababe abatlete bakwiye babishitswe hanyuma twirinde ikibanza twebwe tuzazavuga ziti mu myaka 2 l'équipe nationale itware zone 5 l'équipe nationale igira ahantu bantu itwara l'équipe nationale bino region yacu biyambere none gasa ko dushaka kuvugisha ikindi naco twacihutirwa nuko twabumva ko renforcer ama equipe y'Ubujumbura cyangwa abakinyi b'Ubujumbura mu Burundi bivanye no kuza ba professionnel aho twagiye turavugana n'ama equipe amwami murabona ko actuellement il y a beaucoup de professionnels à Bujumbura mbere n'abandi bakiri bato cyane n'abandi bakinanga ubona ko umukino wa basketball umaze gufata intumbero n'iyakanya yaguze iki naco kwari gusubiza basketball yo mu Burundi kugwego mpuzamakungu aho tutahagaritse gutembera hirya no hino mbere defwa tukatura ko ari n'amaproje amwe amaze kuboneka ari amaproje twakorera Confederations batubandikiye batwishura batubwira ko projet yitaho iterambere rya basketball féminin bahejeje gutwara kwa finance isigwa ko nayo nyene twagomba gushira basketball imam à l'échelle internationale igihe tugenda hanze batwemereye guteza imbere basketball cyane twafatwa bagateza imbere basketball kuduha ibikoresho byangenerwa ariko tukabanza gutegura umugambi n'iburi bazokwera ko tuzobana nabo imyaka 2 yose ubu rero nabo nyene bamaze kubona uzogenda agenda en contact na Fédération internationale de basketball tuza kumurongisiza kugira ngo babandanye beshanja avec la Fédération de basketball du Burundi pour la mise en place ya programme yo gufasha basketball mu Burundi dans le groupe de jeu ibindi ko twapamye kubona amastructure basketball développement en dehors des terrains de jeu yo bita basketball for boys usanga bagiye kudevelopa la communauté hamwe basanga bagiye kudevelopa leadership da les joueurs n'umandi wose kuko umukinnyi wa basketball abizwa kuba umwe mu ndongozi z'amasosiyete y'abakozi b'igereza. Amande imaze gushikwako yavuze ko inyuma yo kuyaga n'ishiramwe mpuzamakungu y'urukino rwa basketball ku rwego rw'isi FIBA Burundi bwemerewe ko umugwi serukira gihugiye kwitwa intamba mu rugamba. Bindi navyo biza bishoboka mu rwego mpuzamakungu nuko kandi tubayaze turavuga n'abaturongoye turemezanya yuko equipe zose z'igihugu zobananya yitwa intamba mu rugamba basketball team. Rero kubera ko twabwirije gutyo nuko badusabye yuko imayo izoba ya iserukira y'abakinyi tuzobaze twara bita fondation ya basketball tuzoba tushobora kuba ari twebwe federation ya mbere bakiriye imayo yabo usanga ziri kumeza ba Kobe Bryant n'abandi abandi bose ba Jordan n'abandi abandi bose bagiye baba aba legend imayo yacu nayo izoba iri muri iyo bize ya international de basketball. Ukibazo kijanye n'abafatanya bikorwa ba FEBABU, Jean Paul Manirakiza avuga ko ishiramwe arongoye yamaze gushiraho imice y'abashobora gukorana naryo. Igishasha muri byo nuko uzoshaka gukorana n'iryo shiramwe ategeza kwiyemeza gufata amasezerano ashika ku mwaka. Abapartenaire ba Fédération turakeneye umwaka wose kugira aba partenaire batuzanira miliyoni 2 miliyoni 3 bibaza ko ashobora kuja gutanga n'amasosiyasiyo kuko amasosiyasiyo y'abakozi uje gukora na Fédération kugira umugambi ukomeye ko na wewe ukeneye gufashwa uje kugira ngo kandi meze neza. Ufise partenaire bane muri Fédération. Partenaire wa mbere wita Diamond yama ategeza gutanga n'ibiguri miliyoni 100 kugira ngo tubakire ategeza gutanga miliyoni 100 muri Fédération kugira ngo byose bigende neza kandi ko twaraba yamaze kubyemera namaze kubyababa kandi umaze kwitwa Diamond izina rya ligue ucitarukana ariko n'ibindi cyo kurikira kuko umaze kwitirirwa ligue ariho na development ya ligue na basketball cyangwa iyo rero aho ndazo yitirirwa atamuntu umwe wenyene umujyama n'umwe witirirwa ligue kandi n'imiburi muri zo yitwara azoba ryakine izina ryitirirwa ariko n'umwaka arakuruvera ari abakurikira rero naho bita all kuvuga ngo batanga miliyoni 25 abo nabo
niyo makategori muri banki imwe iduhaye 75 millions andi mabanki yose nadusubira kugaruka kuri terrain gushika kontra twamaranye fate nk'ubu duhawe na izina y'amazi kuvuga ngo uyu mwanya wose twasinyaniye kontra amazi yandi azosubira kugaruka kuri terrain uretse ayo mazi azoka arakoreshwamo n'ibindi bizoca biherekeza aho uzosanga aronka les places publicitaires ku mabanga n'ibindi bizokurikira. Icya gatatu ni argent nawe nyine atanga miliyoni 50 amaze kuzitanga ariko tugemerera nawe nyine muri iyo kategori turaheza tukatwakiramo babiri bari similaire hanyuma wanyuma wa 25 millions tuzatweza mu prochain uko bigenda siguri kirero aya mafaranga azotangwa na partenaire niyo acagenda no gutegura la Ligue B izobera mu association bango hariho la Ligue A bango inzibiri za nyuma bango ya nyuma ya TV Bujumbura ya nyuma ya TV Leta zizokoroka acakuga ya mbere yabaye muri Ligue B Bujumbura hamwe yabaye ya mbere yo muri Ligue B à l'intérieur isigwa ko rero la fédération va injecter des fonds muri Ligue B kugira ngo babandi bananye bitegura kuko c'est vraiment un tournoi vraiment officiel. Si ibyo gusa nk'uko amahera azotangwa n'abafatanyabikorwa ari azokoreshwa mu gutunganya amahiganwa ya Ligue A ku rwego rw'igihugu hamwe na Ligue B rizotunganywa ku rwego rw'intara. Ashimangira ku bijyanye n'imigwi iserukira igihugu yavuze ko imigwi itegerezwa kwiyemeza ko ibishoboye by'ukuri. Yongeye avuga ko abazwa n'uko imigwi imwe yitwa ko imaze igihe kinini usanga ngo atamakonti ifise hagera guserukira igihugu yabazwa amahera ifise kugira ngo ishobore gufashwa ikavuga ko atayifise ariko bikaboneka ko ari itunganywa ridashemeye ifise. Equipe idashoboye gusohoka hanze ku mafari yayo izoca iriha amapenalite bahaye federation. Icyo mucumve neza kuko la fédération n'est pas là pour payer à la place des clubs. Udashobora kupanga club ibihe by'imitwe byaraheze turatanga amasheke tugasanga les clubs n'ont pas de compte. Les clubs n'ont pas de compte bashaka amafaranga yo mu ntoki maana yake hakuna comptabilité. Uno musi baganyije 6 millions ya FIFA yari baganje 3 millions etc. Les membres bandanya batanga amafaranga babakoba ego abo muri diaspora batanze abandi batanze. Tu te retrouves au bout de compte, il n'y a pas d'argent. Mugiye ku makonti, mugiye mu biki ugasanga bakumaki nyama, bakumaki gute, hageze gusora ati nta mafaranga dufise. Abantu baza gukinisha fédération, baza kwakinisha igihugu, vous devrez être à la hauteur. Si vous avez gagné, il faut représenter le pays. Si ce n'est pas le cas, vous avez do gango ni bamfashije ninda kugiye gushinga umuntu. National, tuzoyigwa mugabo ushinze umugwi Rwanda gushika ugiye kurepresenta hanze uko umugwi urabandanya jusqu'à la fin. Mugabo ashobora gushika ugasanga il faut céder. Mwenye atadushobora il faut un contrat de cession. Ashobora guseda kuja kurepresenta bati buryo buzongora. Je ntinze ngaha, je peux céder aba représenter muravyumva namwe à l'extérieur kuko hakuja kuvuga mu nyandika après bati navyo shoboye. Il faut céder akirikare kuko ni gihugu hanyuma ugasanga les gens babishoboye bashize uburyo hamwe kugira ngo tugende kwa representer neza. Cyavyo birakunda ni mu buryo bwo kuyaga rero ko turabikora. Ku ruhande rwiwe Frank Bujajarongoye igisata c'amahiganwa muri Febabu yamenyeje ko kugira ngo mu gushobore kwemererwa gukina Ligue usabwa kuba ufise abakinyi 18 hamwe n'izindi ngingo zitandukanye harimo n'ubijanye n'urugero rw'abamenyereza. Kujanye n'ihiganwa Viva Champions rigiye guhuza imwe mu migwi yo mu gisagara ca Bujumbura uwayiserukiye yagarutse ku gituma bifuje gufatanya na Febabu mu kuritunganya. Rero musanzwe akora technology sanzwe n'ubuye imyuga bitandukanye ariko vuga irimo wariyumviriye ico dushobora guterera kuco basketball yari iriko isangwa ikirakora ariko twisunga cyane ibyariko itegurwa uko federation iriko iratunganya basketball turavuga tuti ni byiza yuko natwe dushobora gushirako itafari kuri iyo nyubakwa iriko yubakwa mu mukino wa basketball. Si ibintu by'imbeshere turabona ingene basketball iriko iratera imbere cyane rwose. Rero turifuza yuko ejo umukino wa basketball ushobora kuyagwa ngaha mu Burundi ukayagwa muri Afurika ndetse no ku buryo au niveau international. Ni kubera iki? Ni kubera turazi twumva amakipe yo muri Afurika azwi cyane mu bihugu bisangura abazi yuko ari ibihugu bikomeye muri basket twumvise ibihugu bya Egypte ndetse n'ibindi Nigeria n'ibindi. Ni
kubera ari ibihugu bifise byashoboye kugera aho biteza basket yacu imbere cyane rero nibaza natwe twariyumviriye gutunganya tournoi mugabo tubifashijwe na federation iyo tournoi tukaba twifuza yuko itosa n'amatournoi asanzwe tubona ngahe mu Burundi iyo bari tournoi ifisemo agaciro kamute gashobora gutuma umukinnyi yitanga rwose abasanzwe barongoye imigwi bakumva yuko kuri botegura abakinnyi bagategura abakoci kugira ngo bashobore kuronka agashimwe ivyo byose ni mu ntumbero yo gukuza basketball yo guteza imbere basketball ndetse n'abasanzwe bayikina bakumva yuko bafise agaciro uburyo yuko urakora ikintu ntumve yuko hari agaciro babihaye ibiba biryoshe cane rwose nk'umuntu aba yitanze